ndabaramukije mwese mumeze neza kumengo harakanye cyane mwajanye n'akabeho okay hanyuma ni Ding Delicia nkuko mwari musanzwe mumenyereye ku bintu byinshi bitandukanye haba mu kumenyekanisha amakuru canke mu yindi mirimo ya misi yose namenye Ding Delicia sinigeze mpinduka uretse yuko no munsi nje n'ikintu gishasha ariko kandi ndazi ko benshi muri bamwe sigishasha rwose kandi ndazi ngayo mwikinyiteze ndabeshe gandati murakoze cyane ego kuri no munsi uri hejuru itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2021 nabakoranije nga bamenyesha amakuru bagenzi banje kugira ngo nshobore kubasangiza agakemanyi nari maranye iminsi benshi biketse canke bagiye barabona mugabo batagiye bamenya ivyo arivyo kugira ngo ndabahe umuco wa bimwe mu byo mwibaza mumenye ivyo arivyo mumenye niyo bigiye kuja murabona yuko nicaye ahantu hashajije murabona Isoko TV 257 ariko nsubira inyuma gato ndibuka yuko nigeze kubakoranya itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2021 oh sorry 2021 wala ndibuka yuko nigeze kubatumako nugurura icese Burundi Nkunda Company ariko ndaza kugerageza ndabasubiriremo ibigize Burundi Nkunda Company kugira ngo mushobore kumenya neza Isoko TV iyo ryazananye iyo ryaje riva niyo ririko riragana muri Burundi Nkunda Company ndafise bwa mbere formation en entrepreneuriat entrepreneurship ni Faransa ndatsatarikirenga so narashoboye kugerageza gukora imigambi myinshi muri entrepreneurship aho narambuye ibikorwa byo gusabikanya n'abana byo kugerageza kwigisha abana ibi na biriya canke abigeme kubafasha muri ibi na biriya nibaza yuko formation en entrepreneuriat nagerageje kuyibamwo neza cane gose ikigira kabiri mfise muri Burundi Nkunda Company ndafise service de communication et de publicité rero nariyumviriye yuko iki gisata ntashobora kucishikanako cyangwa ntashobora kugishikako nk'uko ndavyifuza mu gihe ntafise réellement ahantu ushobora kuzoshira izo publicité ahantu nzokorera iyo communication cyane yumvira rero kugira Isoko TV 257 kugira ngo ishobore kuzomfasha communication et de publicité so ndibaza yuko kugeza kuri uno mwanya nshobora gutahura ico Isoko TV izomfasha ni muri ya service de communication et de publicité kubera ko hariho ibintu byinshi iyo ugiye gusaba nk'ubuzi ahantu bakabaza ati akazi kacu zogashikana hehe rero ndibaza yuko YouTube channel canke Facebook page canke Instagram page ari mu bintu bimwe bidufasha gushikana ibintu kure namwe kuba muri gaha nuko nzi yuko bino bintu bivugiwe hano muzomfasha bigashika kure kugira ngo bamenye ati ibintu byo muri Burundi Nkunda Company bigeze hehe ubu bageze ku ruhe rwego biriko bija hehe mu gisata ca gatatu turafise organisation événementielle ico gisata nico kizokurikira ndibaza yuko tuzoguma tubatumako kandi ndizeye ko muzotugamburukira mukaza mukaduha umwanya wanyu nkuko mugerageza kubikora nkuko mwabikoze uno munsi kugira ngo tuze tubabwire ibindi nkuko biko biragenda ariko mfise ibi bitatu kugeza kuri no saha muri Burundi Nkunda Company formation en entrepreneuriat mwarayibonye ubu rero tugeze muri service de communication et de publicité nkuko mubibona Isoko TV ndaza kubereka ubukemanyi canke agakemanyi nabateguriye kuri Isoko TV muraza kumfasha mumpe iminota 5 yonyene kugira ngo bashobore projecta akantu hari
ushobore kumenya neza Isoko TV kubipfuza kumenya ivyayo muri uno mwanya biriko bikorerwa he iriko ikora gute muraza kumviza iminota 5 yonyene kugira ngo duce tubandanya n'ibikurikira ndabashimira cyane rwose kuri mwe mwafashe kano kanya urabona ko imvura yagerageje kuducereza ariko biko biragenda neza nagomba nsabe DJ canke umuntu wari wese abijejwe hano ashobora kuprojecta kakantu mudutize iminota yanyu 5 yonyene ku initiative hanyuma ibibazo vyanje ni bibiri ntibiza kurenga icambere tubonye iyi studio iyo ntayibona sinari kubaza nkaca numva naho mukorera nagize ubwoba gatonya uyu mugambi uzobandanya ni ivyahe vyemezo bitwereka yuko uzobandanya kuko hariho benshi batangura ariko mu nyuma ntitumenye iyo vyahereye ica kabiri novuga nka mbega uburyo ni mwebwe mwijya mukimara canke hariho ababafasha hanyuma ica kabiri novuga twabonye abandi bari basanzwe bakora ku yandi TV online namubonye Trizi turabona nabandi mbega byagenze gute kugira mu bakuri yo bari na karusho baronse byagenze gute kugira mu bakuri yo bari bemere kuza kubakorera mwebwe hanyuma ica novuga no shira kose ama TV online menshi bariho bavuga ngo kurondera ama views hariho nabajamwe bimwe bakabaza ibibazo bitandukanye rimwe abantu bakamama mbega mwebwe mutandukaniye he nabandi ibi mutubwiye muzobigendera canke hazogera igihe nanyu muhindure kugira ama views aboneke merci acha tuende na mimi pia ningesahau ndabashimiye cyane mwatabwiye muheza ndabashimiye kandi ndabashimiye no kubibazo byiza uratangurira bajije ati ibihe vyemezo vyemeza neza yuko uyu mugambi mutanguye uzobandanya icemezo ca mbere mfise kandi nta n'ikindi mfise n'Imana yo mwijuru iyo ishoboye kunshikana hano ikanyereka bino bintu niyumviriye igihe kitari gito ikanyereka yuko n'ibibyiza nshobora kubicamo byonyene ico ni icemezo gikomeye yuko n'ibikurikirizo bikora ikigira kabiri naco nuko mfise umuryango udasigura yuko ari papa canke ari mama ariko nabo barimo ndashigikiwe ico gica kifatana na ca kibazo wambaza ati mbega muri mwenyene canke murafise ahandi mukuru uburyo si ibintu byoroshe nta na gato kuko studio ndibaza mwegerageje kuyiraba namwe murabona ko atari ikintu gitoya cane excellence house nazi mwese murazi ngene inzu zikotwa kuba mfise ibintu nk'ibi si kubw'imbaraga ziwanje ariko ndashimira Imana yo mwijuru yampuje n'abantu ikampa n'ubumenyi bwo kubirondera haba ngashimira n'Imana yo yampaye n'ingufu zo kubishira mu migambi nkabishira no mu ngiro rero sindi jenyene nta na gato kuko sinobyishoboza jewe nditegereza narerekanye uko nciye bugufi narerekanye uko nshobora gukora narapresence ibikorwa nakoze ndapresenta ibyo nshobora gukora abagerageje kunyumviriza nibo bamfashe mu mugongo baravuga ati reka tugushigikire muri ino migambi utweretse ni ukuvuga ngo sindi jenyine uragarutse ku kintu c'abakozi ati ko bahora barahandi byagenze gute mu minsi iheze jewe narigeze kuba ndi umugenzi cane no kugeza kuri no saha ndi umugenzi cane wabamenyesha amakuru bagenzanje ni ukuvuga ngo dufatiye kuri Trizi sinovuga yuko nijana murungitse hariya kuko baragize appel d'offre baravuga ati turakira umukozi ndababwira ati jewe ndafise umukozi ari hafi murashaka kumukoresha baranyumvira baramuha akazi ariko kandi mu minsi iheze ndiko nditegurira kugurira ubonye ko nari kuba naguriye before ariko bivanye n'ibindi bikorwa narimo mu ntara ya Cibitoke ntibyakunze ko nshobora guca ndabinyarutsa baranditse aramevnabye ati burya rero byagenze uku byahagaze bashaka kubandanya n'amakomedi bashaka kubera ko urumva ibintu ngo bya entertainment ibiki kubera ko urumva uvuga ati
urugo rutari rwawe ntiwinjiramo ngo umenye ibyawe ego ndavuga ati okay nanjye ko nari mu migambi yo gukora ibi n'ibi nta kibazo tuzoca dukorana ariko kandi arasubira nambwira ati deni ni ukuri byombabaza cyane mu gihe nubona umuntu twakorana nawe uhagaritse akazi si utari bwaronke umukameramani ndakwinginze tuzanane n'uwo twahora dukorana ndamwumvira nk'umugenzi kandi bitavuze ko ntari nsanzwe mfise abandi ndibaza mwabonye MD Mohamed hariho n'abandi babiri batashoboye gushika ngaha ariko urumva nari nsanzwe ndabafise already mugabo urumva nk'abantu bivanye n'amasezerano twahanye ntibyari kumbuza ko nshiramo abo bandi yego hamuragarutse ku kintu ca views ziraryoha iyo ubonye ikintu ca kintu kiratera imbere birahimbara buri muntu wese afise YouTube channel mugabo bitavuga ko ibikorwa by'iwanje mu gihe bitazoba biriko biraronka views ariko ubutumwa natanze bukaba hari aho bwashitse n'ukuri n'amahoro menshi muragize neza kandi yego. Asante sana. Mimi ni Lemson kutoka CBFM Please. Swali langu la kwanza ni kwamba nitaka niulize kuhusu studio. Naona ni studio nzuri. Tunaishia hapo, kesho tunaenda Star Time au tunaenda Canal Plus au ndo hapo Excellence House ndo tunaishia hapo? Swali langu la pili ni kwamba before nilikuwa nakutambua kama mwanahabari wa DFTV, na umefanya vingine vya kwako. DFTV umetoka kienyeji au bado unafanya media mbili? Kwa sababu hiyo ipo Miradao anafanya Clouds na anafanya IOTV. Sijui sasa kama bado upo DFTV au bado ndio kuja kuanzisha cha kwako. Swali lingine ni kuhusiana na watangazaji ambao mnahitaji watangazaji wa aina gani, wenye weledi wa aina gani, au kuna mashindano yote ambayo mtakayofanya ili mpate wafanyakazi wenu? Asante sana. Murakoze cyane, ndashaka kwishura mu kibazo kugira bose batahure tubamiza muri ego urabajije ikibazo cyiza cyane ati tuzoherera muri Excellence House cyangwa tuzoja Star Time. Bon, ntacyo no promisinga ariko reka turindire Imana idutiza ubuzima. Hari naho novuga ati ndabihagaritse ngiye mu bindi bivanye n'akarusho mbona muri ibyo bindi, ariko muri uno mwanya reka dukorere kuri Isoko TV iriko rirakorera muri Excellence House. Bitavuze yuko ari ibyo garukira ariko izoshika n'ahandi, ariko bivanye n'ibindi bikorwa turiko turategura ntikizobuza ko aya mamiliyoni mubona yahereye ngaha nzoyaheba nkaja mu bindi bivanye n'amamiliyari nzoba ndahabona. Hanyuma muravuze ati DFTV d'abord ndonka akanya ko gushimira umuvyeyi wanje DJ Fanny ahari hose Imana imuhezagire, kuko arafise ibice byinshi cyane gose bituma nicaye ngaho n'abakora nico. Hari inguvu yanteye iyo ntazigira ibi bitari kuba, hari n'impanuro yampaye iyo atazimpa ibi bitari kuba, hari n'agatike yampaye nashize hamwe kavuyemo kino kintu. Imana imuhezagire cyane gose. Jewe nk'umwana yasohotse umuvyeyi ni wazofata ingingo, iki kintu ndaza hari hose arakizi, niyavuga ati ndacagukeneye muri DFTV mwana wanje naho wageze ahandi ushika nzomugamburukira nk'umuvyeyi, ariko niyavuga ati ubu urakuze nawe genda ujere urugo rwawe, naho nyene nzoshima kuko azoba nyeretse ko nakuze. Urabajije ikigira gatatu ati abamenyesha amakuru mushaka gukoresha muzisunga izihe critère? Nta critère n'imwe ndiko ndakoresha uretse ko muri uno mwanya ntariko ndakira abamenyesha amakuru, kuko naho navuze ngo ndashigikiwe ni jewe nserukira Isoko TV n'imbere y'amategeko. Rero byonanira gupromisinga ikintu muri uno mwanya kuko uburyo sikirenga namwe mubizi ibintu bya online TV. Ushoboye kuba mfise umukozi umwe babiri batatu barenga, ibintu bigoye cyane gose. Bashaka kuba mubibona ngo ibintu ngo byahataye ngo ibintu amamiliyoni biki ngo twashoboye kubironka muri uno mwanya nito, none ejo nibitaboneka sinifuza yuko hari umuntu azoza kunyidogereje kuri stati cyane ngo mbone ama-conference de presse bakora ngo ngo Tindelisia ngo ntiyaduhemze byagenze uku. Ibyo bintu
ntabyo nifuza kuko narabonye kubo byabayeko ukuntu bibabaza. Rero nashimye gukorana n'aba dushobora kuba uburyo bwabo buhari canke nibwaba budahari ndisiyo ko bazontahura bivanye n'uko tugira dutangure gukorana. Turakoze cyane. Komando ngire